Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristu. Ndabaramukije mwese suye guhura kuri uno munsi, izina ryanje ni Gahozana Deje. No munsi nkaba numvise ndongowe ko twotangura muri ino minsi izoza nahone tuyaga ku vyerekeye bya bintu bitatu maze kubabwira biranga Mupupu, akaba ari vyo ukuri k'umutima, ukwicisha bugufi, bene ukugamburukira Imana. Amen. Suko ari two tujambo turyoshe dutatu twa mbere nkunda, mugabo ni novuga ni nk'icamake y'ugutangura urugendo rwanje na Kristu, nuko n'ubu ndawururimwo kandi ndarubandanyamwo, kandi numva umenga ni nk'uko noba mfise ihishurirwa muri vyo, ukuntu bimbera n'imfunguruzo, niko nobivuga, imfunguruzo zo kugira mbandanye muri uru rugendo. Amen. Kuko ndacahura navyo, ndacahura n'ingwano ifatiye ku kuri k'umutima, bifatiye ku kwicisha bugufi, bifatiye ku kugamburuka, ariko numva umenga igihe cyose ivyo maze vyo kubw'ubuntu bw'Imana maze kurengana, gutsinda, bitanga ubu vyigiyemwo. Amen. Ubu vyigiyemwo kandi ubu bitsinze. Iyo ntsinzi iguha inguvu, nejo usuye guhura n'ibindi wumva umenga ndabandanya. Amen. Urumva rero kuri ico ca mbere no musumva twovugira ko nico c'ukuri k'umutima. Uko kuri k'umutima rero jewe uko nabigendeyemwo kandi nkibigenderamwo, si ukuri k'umutima guhera ku bandi canke guhera no ku Mana washaka, kuko jewe ukungene vyagenze ndiko ndavugira ku vy'iwanje, nuko habanje kuba ukuri k'umutima kuri jewe nyene, nk'uko umenga nikiyo nishize imbere yanje, ego ubu rero ni jewe imbere ya jewe nyene. Kandi urumva cabaye ikintu cane cane muri ubu buzima twiruka, dufise ibintu vyinshi, abantu benshi, dufise twumva amajwi menshi, dufise ibintu vyinshi turimwo, ni ikintu kigoye cyane, ni ikintu kitoroshe, ni ikintu mbega n'ukuri sinzi, nico naco co gushira mu bintu dukwiriye novuga gute, guha priorite, nukuri gufata nk'ikintu gikenewe cyane. Urumva, kubera nasanze ni ikintu kigoye, kuko jewe uko nabonye vyangendeye yari nk'uko harageze igihe numva ibintu nahora mvuga ni namanze kubabwira ngo numva ikinogo, numva ndiko ibintu vyose umenga yego biriko bigenda neza, mugabo ari ikintu muri jewe kitari ico, mugabo numva umenga ico kintu kobana naco, numva umenga ico kintu nzokirenga, reka ngume ndakirengana, ngume ndakigira, mugabo nshima Imana ko hageze igihe bikanyankira. Amen. Nkumva ko nukuri wamenga muri uwo mwanya canke muri ico gihe harabaye, sinzi ko novuga ngo ni mu munsi umwe gusa, mugabo ari ukuntu ico kinogo, ico kitamereye neza mu mutima wanje, wamenga kiriko kirasemerera gusumvya ibindi vyose. Ivyo vyose n'ubuntu bw'Imana, nukuri nguma mvuga nukuri Imana urakoze ko nukuri habaye gusemera kw'ico kintu, gushika naho nibaza ko habaye igihe rero nka kurya umuntu ariko araba televiziyo ashobora kuvuga ati ndahagaritse, ndayizimije canke ndayishize kuri stop, kuri pause, numva umenga narashize, hari hakenewe ko mpagarika, ko ego hariho ibintu biko biriruka hanze, hari ivyo ntegerezwa kwiruka inyuma, hari ivyo ntegerezwa gukora, ariko ndumva ko uko guhagarika vyamfashije cane, vyaramfashije kugira umenga muri kino gihe ubigize umenga ubaye umujamamfu, umuntu ataco yitaye, umenga nibisazi, ntibinashoboka, umva umenga ntibikunda, mugabo ico ni ikintu nasanze caramfashije cane, ko numva okay, ego ndafise umwana, ego ndafise akazi, ego ndafise abavyeyi, ego ndafise ibi n'ibi nitaho, mugabo ubu unye ndumva ko nkwiriye ubu na Deje. None umeze gutega nade? Urumva umenga numva shaka ubunye yari iryo rya mbere nibaza nshaka guhura n'umutima wanje, kuko ntababeshe gushika ubwo igihe cose n'ibintu vyose nagira ushima iyo nduru, ico kintu cari mu mutima, mugabo umutima wanje ari kuntu navuga
nicanyereka ko umutima wanje ntawuzi ni nk'ibibazo bisanzwe umuntu yashobora kubaza ati ukunda iki ugira iki atacuri ufise ukora hari ibintu canke ufise urota iki mu kuvuga wibona gute canke hari ibintu jewe ntatebako kuko byari ibintu bituma numva ntegerezwa guhagarara nkiyumvira ingene niyumvamwo ivyo vyose sinashaka navuga ni ivyo vyose nibintesha umwanya umutwe wanje niwo wakora gusa ni igiki gikwiriye ni igiki umutwe umva narawemera cyane niwo wari untwaye gushika ico gihe mugabo rero ikikwereka ko umutima ari ikintu gikenewe cyane ni uko kuntu ushobora kumva umutima ufise mu kinogo nukuri umutwe urashobora kugerageza kugenda ubirengako mugabo no mwanya muto gushika uwo mutwe nawo ugera ahantu ubome vyanke kurengana ahantu urumva nukuri je nivyo byambayeko urumva byansabye guhagarika ndumva ko Nadege umeze gute nukuri nimbere ko mbaza Imana ndumva ko habaye muri jewe kubanza guhagarara kumva Nadege umeze gute ndumva ntibigenda kandi urumva ni kwibaza ikibazo kandi ukumva nukuri nkemera ko oya si shock bandanya gute simeze neza ivyo rero nibifatira gusa mu kuvuga n'amashimwe y'ukuri je n'ababesha ubunye maze kugira biransaba guhagarika kugira nibuke mbone umenga niho nca mbona ubwiza bw'Imana buba bwinshi iyo mpagaritse nkugarimiya ca cumba batubwira ngo ugara icumba cawe aho burani nkumva si cumba suko ndashoboye n'umutima wawe amen kugira ubane n'Imana urumva mugabo aho hantu wamenga ntegerejwe kugira icumba mu mutima wanje mura na jewe ico kintu rero ni kintu ndiko ndakivuga nibaza ko hariho abo dushobora guhuza nabo mugabo hariho n'abandi nibaza ko vyoshoboka ko uvuga uti ico kintu nsinde gitahura guhura na wewe none we ntiwama uri kumwe na wewe nyene urumva ndakunda hariyo umutonda akunda kuvuga ngo ndikumbuye kandi ivyo ni kuri ari igihe sinzi kumwe bibashikira mugabo ari igihe wumva wowe nyene wikumbuye wumva nyene ko wabaye mu bintu vyinshi mbega hajyamerewe gute mugabo ico ni ikintu ciza kumva ko ushoboye guhagarara ukavuga uti bagemerewe gute kuko nasanze nkuko nabwiye ngo nihishurirwa ry'urufunguruzo rukomeye nasanze ni ikintu kigutuma ubona ingene ukeneye Imana mu buzima bwawe amen je ndibaza ko iyo ntagira uwo mwanya wo kuvuga ati Nadege uguma wiruka ca kinogo ni jewe nariko n'ubundi ndagerageza kucuzuza naguma naragerageje ibintu vyose ndavyiruka inyuma abantu bose nshoboye kugira nka mugabo nta numwe nta na kimwe cashobora kuzuza kuba igishobora kumfasha muri ivyo bintu atari Imana umva nari kwiruka ubuzima bwanje bwose nari kurondera mu bantu bose mugabo nari kwa mafisi ico kinogo nije gituma mvuga ngo ca kibanza c'Imana Imana yibikiye mu muntu wese sico gito ni naco kinini mugabo kubera tuguma twiruka kubera turi abantu nyene cyane uko ibihe biguma vyegega imbere bidusaba kuguma twiruka kuguma tuzokwama twumva umenga reka ndakirengere mugabo n'umwanya muto kugira ugume uraboma uvuga nawe ngo yango je sinigera mboma ntibisingiri mugabo reka ndakubwiye uko haragera igihe ico kintu gumurengerako ndumva sinibaza ko ubaho ubuzima nukuri burimwo amahoro ubuzima burimwo umunezero ushitse burimwo gutuza sinibaza ko bishoboka nukuri kuko ububuze novuga gute inshingiro y'umutima y'ubuzima bwawe Imana ububuze ivy'Imana amen urumva rero je nico gituma mvuga ngo ukuri k'umutima kwarambereye kubanza guhura na jewe ntabanje no kuba imbere y'Imana mugabo niko kwatumye mu kuvuga ati Nadege umeze gute kumenya ko erega simezine kuvyakira kuko ijyambe nashaka kubirengako kandi hari n'ukuntu wamenga sinshaka nuko nona vyemera kuko wamenga kuvyiyemerera jewe nyene wamenga ni nkuko mbaye lash bavyita gute ko noba mbaye umuntu wamenga biramara amaza na jewe nyene kwemera ko ntameze neza
kwemera ko aho hantu hashoboye kuharengana ni ibintu by'ibisatsi ntibyoshoboka oya ibyo no byubahuka mugabo wamenga ntushobora kwibaza ko igihe uhagaraye ugahagarika nukuri ukikemanga ukaba ukuri nawe wenyene n'imbere yo kuba ukuri n'abandi nukuri n'ikintu wumva uruhutse sinobabesha ni ibintu by'ubushobozi bw'Imana kubona ukungene ubaye ukuri nawe wenyene ukavuga uti ntibigenda ukungene wumva umenga aho honyene hari ikintu ubuhejeje gutsinda aba ari ikintu mugabo nibaza ko aho hantu ho kubwira wumve ko utsinze ni hamwe uca wumva nivyo ndavyeme mugabo ukumva yuko ntiwumva uherewe urumva ukumva rero ubu unye aba ariho mwanya ucubwira uba n'ukuri imbere y'Imana ukavuga uti Imana muri uwo mwanya ndibaza ko nagumye nirutse narondeye ndumva by'ukuri ubu ndahejeje kumenya umutima wanje ntumerewe neza ubu ukuri imbere y'Imana kuko hariye n'igihe gabasha twebwe tuzi Imana dushobora kuba abantu menga turafise n'isoni yo kubwira Imana yacu izi vyose itubona ukamenga birateye isoni ukamenga twoba tuyidesevye no bivuga gute ukamenga tuba nukuri tuyihemukiye kubona dushoboye kuvuga ngo ntibigenda yo kurira kuvuga ngo nukuri ndumva merewe nabi erega hari ibintu numva umenga hari hano dukwiye kuguruka kuko Imana ivuga ngo Imana iba hafi mu mutima umenetse no kuvuga ko Imana itadushaka turaba superwoman aba superman abantu bigira ibintu nyene oya Imana ishaka ko tuza nyene turi abantu boroshe imitima bugurutse imutima rero je ndibaza ko muri ico gihe ninaye ndabifitiyemo nuko nari mfise umutima wari ugumye wari wabayikibuye wabende bavuga ngo umutima wacu ngo Mana ngo hindura imitima yibibuye ngo ebe inyama je no kunafise umutima w'ikibuye kuko nta nuwo narinzi sinari n'ingene niyo sinari numva n'ikintu ndengera kubera iki numviriza ingene niyumva kubera iki ntobirengera kubera iki ntobandanya nkorera mu mutwe gusa ibikwiriye akaba ari byo nkora ivyo niyumvamwo ndabirengere mugabo rero ikibabaje nuko nari nguma ngwaragurika ibintu n'ingwara nkakira muga nkaje sura nkagwara umutima ugwaye ugwaza umubiri wose mugareke ndabwira niyo umutwe wawe woba umeneka urimwo desordre niko nabivuga urimwo ibintu bidapana mugabo umutima wawe ukabukomeye ukabutuje n'umwanya muto kugira n'uwo mutwe ukire n'ivyo ukwiriye gutorera inyinshi gutonda bitondeke bironke urutonde kandi ivyo vyose n'ukuri icambere nukuba wumvise ko uwo mutima wawe uwo twarengeye iyo umuntu wese yohagarara agavuga ati umutima wanje umeze gute wakumva womenya urakuyagira kandi ukemera utameze neza ukavuga uti umenye ko ico kitameze neza umenye ko icubuze ari Imana haleluya ni Imana uyinjije rero mu mutima wawe n'umwanya muto bashe nari mfise n'ibiherehere byaguma bine nangwaye ku mubiri wose nari mfise umutima ugumusimba nari mfise ingwara mu mubiri wanje vyansi nari ngendanye navyo umwanya munini kandi tureke n'ivyo naguma nje mu depression nkahaguruka nkasubira umva wa mutwe waragerageza kuguma mugabo hari ahantu numva mfise ubuzima buguma umenga ngoma ndonka akanya gato nkaca subira nkimba ikinogo kinini nkasubira nkamera nk'uduga muga nkasubira kandi nkakubitika cyane mugabo ivyo vyose yari kubera iki sinigera mpura na je sinigera mpura n'umutima wanje naguma umwanya wose nkorera mu mutwe wanje umutwe wanje niwo wantwa umva umutwe nawo umeze nka umve niwumvirize ugenda mugabo muri uwo mwanya kandi umutwe kenshi iyo ari wo uri kurakoreramwo ugumushaka kugira ibyo umenga novuga gute umenga umeze nk'ikirobo ikirobo kikora byinshi rero kidusumvya abantu ibyo twokora mugabo nta mutima kigira uko kutagira umutima no kuvuga umunsi kimenetse kirameneka nituronka ni chavertisa kirameneka koko kuko kiba novuga gute kirabuze ikintu n'ukuri gifatiriye ubuzima kuri twebwe rero uwo mutima numva umenga nshaka kuvuga nti reka duhure n'imitima yacu
hari n'igihe iyo turiko turavuga mpora numva nk'abantu bavuga ati kurongorwa na mpwemu ngo bisaba ko utumviriza ama emotion yawe, novuga gute, amarangamutima yawe. Ariko jewe ico kintu ndagifise mwandi mahishurirwa, ni ukuvuga yuko niyaba Imana yaturemye ikavuga ko igihe yaduhemamo tukagira ubuzima, mu mushaha harimwo ama emotion, harimwo amarangamutima, harimwo ivyo bintu nyene wumva ushobora kumenya mfise amahoro canke mfise amahoro, harimwo n'amasentiment, harimwo n'ubwenge. Urumva rero kubirengera, kumva ngo kurira, kumva ko kumeneka ari bimaramara, muge nibaza ko ari aho dutsindirwa cane. Numva umenga novuga nti reka, kuko na mpwemu niyaba dushobora kuvuga ngo mpwemu ngo arashobora kubabara, biranditse muri Bibiliya ngo ntitukababaze mpwemu, ni ukuvuga yuko na mpwemu w'Imana, uvuga ko Imana yacu nayone ifise amarangamutima. Ni ukuvuga gusa ikibije nibaza yuko ari amarangamutima aje avana n'umubiri wacu. Kuko iyo ndavye n'ivyamwa vya mpwemu basha, ndabona yuko ivyamwa vya mpwemu ni urukundo, n'umunezero, n'amahoro, n'ukwihangana, ni ibintu vyose wumva ko bifatiye ku marangamutima, ni ibintu wumva mu mushaha wumva nivyo mu mutima nyene. Haleluya, ko ni mutima mweranda, n'Imana ifise umutima. Amen. Umutima wacu rero urafise ayo ma emotion, arafise ayo amarangamutima. N'uwo mutima umenetse, Imana usaba ko ushobora kuzana ayo ma emotion atari hakaba, novuga gute, guhindura exchange, novuga gute, gushobora guhindura ukazana ayo ma emotion atariyo, Imana ikaguha yandi mashasha. Amen. Ivyo marangamutima atariyo mugabo ntibigeze usubira kutumaramaza kumva yuko umenetse, ntibikumaramaza, ahubwo bikubere yuko ari umwanya uko wumva ni umwanya wo kugira kugenda ku Mana, ndayibwira uko ngene merewe, impama emotion iri guseruka ko mu kuguha bishasha ivyampwemu. Rero ibitari vyiza ni novuga gute, navyo nasi kuvuga ngo si vyiza ngo kubifukirako, oya, vyemere ko birimwo, vyemere ko iryo shavu, vyemere ko uwo mubabaro, vyemere ko uko kubura amahoro biri muri wo, vyemere. Kuko kubitsinza nibaza ko bihera mu kwemera ko ico kintu watewe naco, hama ubu rero niho ugenda kuja kurondera umucunguzi wawe. Niho uja kubisesa imbere y'Imana, niho ushobora kubishira ku birenge vya Kristo. Amen. Apana kugenda utwaye agasakoshi ku birenge vya Kristo, utwaye agasakoshi karimwo gusanga umva ibigenda neza, cyangwa uvuga ngo natsinze. Oya, Kristo arashaka kukubona muri vyose, umwereke suko ubumuhemukiye, suko ubumaramaje, ahubwo arashaka kuguhoza. Amen. Arashaka kugira akubwereka kunyegeza, rega ndabizi nurinde ubinyegeza, ndazi ngene umerewe. Rero seso umutima wawe ngaho, twuguruke basha, tureke imitima yacu, Imana iduhe n'ukuri kuba abantu bashobora guhagarika ibintu vyose twoshobora guhura na twebwe nyene. Kuko mu guhura na wowe nyene uzobona ko wewe nyene hari ahantu ufise uhagararira. Nico kintu kizoca kigina gutuma ucurondera Imana, nuko ni ikintu gica kigurungika ku Mana. Amen. Kandi niyo uri muri Kristo ukavuga uti jewe ndagendana n'Imana, si ibintu bishasha, ego si ibintu bishasha, mugareka ndakubwira, igihe cyose uzoba wumva yuko wamenetse cyangwa ubabaye mugabo udashaka kugira uvyema ngo bijanye imbere y'Imana, ube ukuri uko wabaye, novuga gute, uhagarare wowe nyene uvuga uti vy'ukuri simerewe neza, bikagutuma ugenda n'imbere y'Imana ukayibwira uti Imana vy'ukuri numva ntamerewe neza, kugira ube nk'umwana. Imana tubwiye ngo ni kuri abameze nka umwana, nta na kimwe anyegeza, umwana azana vyose. Ni navyo bituma vyerekana ko ufise relation na papa n'umwana, yo kuvuga ati umugenderanire n'ukuri, ubusabane n'Imana, muvuga ati nta na kimwe ndakunyegeza Mana. Kuko umwansi ashaka ko ivyo bintu tuguma tubifukirako bigume mu mwijima, mugabo Imana ivuga ati bizane ku muco. Amen. Uwo muco ubimuritseko, haleluya, si wewe umaramara, nivyo bimaramara Imana kuko ibimena. Amen. Ikaguha bishasha
mu izina rya Yesu Kristo. Nukuri mpwemu rero nukuri ayagishe, nukuri aho wowe uri hose wabirengera, wagendera mu mutwe wawe, bamaze kukubwira ngo ntureke ngo ama emotion ngo mara mutima ngo abariyo ngo kurongora. Nivyo ntibike kurongore, ariko ahubwo bikubere signal, novuga gute, bikubere ico kintu kikubwira ati harageze ko ngenda kwa papa. Amen. Harageze ko ngenda kwa papa mu izina rya Yesu Kristo, maze wakire kuruka kw'Imana, wakire amahoro y'Imana, maze wakire kumva yuko nukuri wakiri Imana abariyo iguteruye. Wumve ko wowe ufise aho uhagarikira, ariko Imana abariyo ijuru rero kugira yibera Imana, kugira igucungure, igushiremo amarangamutima mashasha y'ubuzima. Amen. Vya vyamwa vyamwemu muri wewe abari navyo bice bisaba bikurongore. Hallelujah. Amen, amen.